Umubano hagati y'igihugu cy'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo wagiye utosekara mu myaka itari mike mu gihe igihugu ca Congo cazingamitswe n'ibitero by'imigwi igwanda ku butaka bwayo, imigwi y'iterabwoba n'iyindi migwi. Umuhari wa M23 uri mu mihari iri kwihungabanya amahoro n'umutekano haba muri Congo ndetse no mu karere. Ivyo bihugu byompi byagiye byikekana ni mu gihe u Rwanda rwagiriza Congo kuba yaracumbikiye umuhari uyigwanya FDLR, nayo Congo ikagiriza u Rwanda kuba iriko ishigikira umuhari wa M23 uri kugwanya RETA ya Congo. Mu makuru rero atugiraho umubano w'ivyo bihugu bibanye uri kuba mubi cyane, mbere bamwe mu bahinga mu vya politike bakaba bariko bavuga ko intambara yarese aho ni mu gihe ivyo bihugu vyompi biriko vyagirizanya ubushotoranyi. Mu mpera yindi turangije u Rwanda rwavuze ko ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo zifadikanije n'umuhari wa FDLR batiye igisirikare cy'u Rwanda ku mupaka w'ivyo bihugu vyompi bakananyuruza abasirikare babiri b'u Rwanda bariko barakizura. Itangazo ryashikirijwe n'ubushikiranganje bwo kwivuna basi b'u Rwanda rivuga ko Caporale Nkundabagenzi Elise hamwe na Soda Ntwari Gadi bompi bari mu maboko ya FDLR mu buseruko bwa Congo. Muri iryo tangazo nyene ubwo bushikiranganje bubandanya busaba abategetsi ba Congo kurekura abo basirikare atagisabwe. Ayo majambo y'u Rwanda yatewe ivyatsi n'igihugu ca Congo aho ni mu gihe General de Brigade Sylvain Ekenge Bomusa asanzwe avugira ubutegetsi bw'intara ya Kivu ya ruguru, we yaciye asohora itangazo ryagiriza leta y'u Rwanda kugaba ibitero kuri Congo ibicishije ku muhari w'inyeshamba za M23. Ku rubuga rwa Twitter ubutegetsi bw'intara ya Kivu ya ruguru bwerekanye abasirikare bambaye imyambaro bavuga ko ari ingabo z'u Rwanda, indangamuntu zabo n'amakarata yabo ya gisirikare navyo bavuga ko ari ivy'u Rwanda. Ivyo bikaba bije kwiyongera ku myidogo igihugu ca Congo cari gisanzwe gifitiye u Rwanda kuva umuhari wa M23 utanguriye kugaba ibitero muri Congo, aho yabwagiriza kubashigikira. Leta ya Congo igakomeza kwagiriza u Rwanda gushigikira izo nyeshamba, ivyo u Rwanda rwamirira kure, ahubwo bukavuga ko Congo ariyo yarashe ibisasu vyo mu bwoko bwa rokete ku butaka bwabwo. Congo iti iryo ni rementanya ritagira aho rifatiye. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ikaba heruka mbere gutuma ko ambasaderi w'u Rwanda Kinshasa kugira ngo yisigure ikurikiza go guhagarika ingendo z'ikompanyi y'indege Rwanda Air. Nayo President Macky Sall wa Senegal akaba ari nawe arongoye ubumwe bwa Afrika avuga ko arajushinga n'injyane ziri hagati ya Congo n'u Rwanda, agahamagarira abategetsi bompi kuganira kugira ngo barangize ikibazo cabo. Tworangiza tubamenyesha ko mu mpera zindwi turangije abagwanyi b'umuhari M23 batanye mu mitwe n'ikigo kinini cyane gisumba ibindi ca gisirikare kiri Goma. Abanyagihugu bakabandanya abatizabo. Nkwibutse kukanda subscribe na share kugira ngo usangize abandi izi nkuru kugira ngo bibandanize urironkera amakuru atosoye.